akaranga kaze mutumire wacu. Murakoze. Hama je nitwa Ndayambaza Edouard. Naje kubabwira umugani wangoragoze n'umuhungu wiwe Ntabarigwa. Yego. Ndabasaba mutega amatwi. Murakoze cyane. Reka nce umugani gacamugani utwaye abandi rutakwibagiye. N'udasize umwana asiga umugani. Harabaye umugabo yitwa Ngoragoze akaba afise umuhungu wiwe yitwa Ntabarigwa. Ntibitevye inzara iratera no mu rugo kwa Ngoragoze irashikayo. Umuhungu Ntabarigwa atangura kwiyumvira ukungene vyogenda kubera inzara yari yamubabaje. Niko kumva heze imisi nk'ibiri haje icyagezwe kivuye ibwami kivuga ko umwami ashaka umuntu aza kuba ibwami, ariko umuntu mu kuhaba azoba hamerewe neza nyene. Umwami azomufasha muri vyose, afungure ku meza imwe n'umwami ndetse yabire no kugiturire kimwe n'umwami. Ariko umwami ashiraho itegeko ko uwo muntu azoza kuba ibwami azoba amerewe neza nyene, ariko ku munsi umwami atanze uwo muntu akazobanzwa munsi akomeye. Umuhungu Ntabarigwa n'abavyumvise atangwa kwiyumvira ko ubukene yarabona muhira, kungena atarya, kungena amerewe nabi. Atanga kwiyumvira ko ivyo ata muntu yobikora. Wewe cyahitamo kuvuga ati reka je nzogenda ndazi ivyo bintu n'ububeshe ntizoba. Nguwo aragiye ibwami, ashitseyo abo kukirimba baramwakiye, baramubaza ikimugenza. Acatangura kuvuga kimugenza, aravuga ati je narabonye icyanditse ndacyumva mbere ndanacisomera kivuga ko umwami ashaka umuntu aza kuba ngaha. Ati rero je narinje kuba ngaha ibwami. Baramubaza bati waragisomye neza nyene atahura ko ivyo umwami vyose yasavye wavyemeye ko wobishobora? Nawe ati nta kibazo je navyemeye. Aravuga ati nyene watahuye neza ko niyo umwami yatanga wowe uzobanzwa munsi ukomeye? Ati je nta kibazo ndavyemeye vyose je ndavyemeye. Nuko guca bagenda babibwira umwami ivyo muhunga nyene aje kukirimba ibwami kuba ibwami. Baramubwira bati kunama hari umuntu yaje akugana ashaka kuba ngaho ibwami, yemeye ategekwa, yemeye cyagezwe wari washizeho. Umwami nawe ati avyiyemereye nta kibazo, nimumuhe ikaze abe ngaho. Umuhungu Ntabarigwa guhera uwo munsi atangura kuba ibwami. Haheze imisi mikeya se wiwe Ngoragoze yavuye ku kazi ka misi yose, niko kuganuka ataha. Ashitse muhira arondera umuhungu wiwe aramubura. Acatangura kubaza mu muryango, mu mihana, ava ku muhana uyu aja ku wundi, abaza ko bumubonera umuhungu wiwe ariko arahebura. Niko guhura n'umuntu umwe maze aramubwira ati nta muhungu wanje mwama mbone yitwa Ntabarigwa. Nawe aramubwira ati uburyo umuhungu wawe ubu tuvugana ari bwami. Abaza icyamujanye ati none yoba yagiye gukora iki ko hariya nzi hagoye gushika, yoba yajanywe niki? Aramubwira ko muri cyamujanyeyo niko gutegura urugendo, maze Ngoragoze ategura urugendo rwo kuja ibwami kubaza amakuru y'umwana wiwe. Bukeye aragenda, ashitse ku kirimba araramutsa ati muraduha abo ngaha. Nabo baramuha ikaze bati karibu. Ashitse atangura kubaza ivy'umuhungu wiwe, aravuga ko yazimije umwana wiwe, hazi imisi itari mike atamubona, avuye ku kazi kiwe yasanze yamuravye muhira aramubura. Ati rero maze imisi nagiye mbona ndonka umuntu ambwira ko umuhungu wanje bari ngaha. Nanje ntangura kugira amakenga kubera nibaza ko ivyo bintu bigoye cyane, ko umuntu yoshika ngaha anyakira umwana biragoye ko yoshika ngaha ibwami. Sinzi ko yabazanywe n'amahoro, sinzi ko yaje kugabirwa canke ko yoba yari yakoze irindi kosha, ntavyonzi. Ati rero nanje kubaza numve ko mwombwira ukungene bimeze. Nabo baramwiganira ngira ati umuhungu wawe yaje kwiyimpamvu umwami yarahamagaje arondera umuntu yoza kuba ibwami kugira ngo abeho nyene ameze neza atonye.
ariko akazobaho azi yuko umwami atanze uwo muntu azopfa atanze uwo muntu azobanzwa munsi umwami mu kumwami ahambwa uwo muntu azobanzwa munsi umwami nawe aja hejuru uwo muntu rero akazohambwa abona. Ngoragoza avyumvise umutima uramuvamwo arababara cyane atangura gutakambira abo bantu ngo bakumvira maze umuhungu wiwe amurekuze batahana. Baramubwira ati ivyo bintu uriko urasaba bihava bidakunda kubera umuhungu wawe niwe yavyemereye. Aratakamba gose ati umwana ashobora kuba avyemeye kubera nyene atabwenge afise aracyari umwana mu mutwe usanga avyemeye nyene atabanje kwiyumvira ziba vyiza mu munzaniye nkamutahana. Bamubwira ati reka tuje kubaza umwami tumve ko bikunda. Nuko kuja kubaza umwami ababwira yuko bidakunda atariko nimba bimeze uko genda mumubwire se wanzanire ingwe ibona kubw'ivyo nzoza ndamurekura. Baca bava ngaho imbere y'umwami baja kwibwira wa mugabo Ngoragoze bati burya umwami atubwiye ko mu kugira ngo amuguhe bikenewe ko muzanira ingwe ibona ataruko naho ntibikunda kubera yamaze gushika ibwami vyahetse. Ngoragoze arabona ko bigoye nyene ariko acataha ababaye agenda ariyumvira kungene vyogenda. Arataha ageze imbere atangwa kwiyumvira kungene vyogenda atora inzira yuko yogenda mu ishamba kurondera aha izo ngwe ziba. Niko rero bukeye yaciye afata urugendo aja mu ishamba aja kuraba aho izo ngwe ziba. Arahashika ahashitse zimubonye zamwe zikamwegera zishaka kumurya nawe akaca yurira hejuru ku giti akazihunga. Amaze y'umwanya munini zango zikavamo zikaruha zikaca zigenda akururuka agasubira kandi akaja mu rindi shamba. Ingwe kandi zimubonye zikamwegera zishaka kumurya kurira kandi haheze umwanya zikagenda. Niko guca yigira inama ati burya ndakwiye kubaka akazu. Aca yubaka akazu akubakisha ibiti acagira n'utudirisha duto duto hamwe ingwe itoshora kwinjira. Arakubaka agahejeje aca arinjira ariyugarana ariko yabanje kw'iki gikoko arakibaga maze iyo yotsa inyama umwotsi wacishwiragira mu ishamba ryose kubera iyo nzu yabifise udutoboro. Umwotsi washwiragira mu ishamba ryose maze ingwe zose ziri iryo shamba zikumva amera akazifata zikegera zikaja kuraba aho hantu ariko kubera bitakunda ko zinjira zaca ziguma hanze y'inzu. Hanyuma wewe ico yakora yashaze araziha utunyama duto duto kugira zitera umunoho nyene umunoho zifate neza. Vyabaye kera ingwe zimwe ziragenda acasigara ingwe imwe biranka kwivaho kubera umunoho mwinshi. Nawe acatangura kuyendahenda nyene ayo twatunyama mugabo aheza akanya aca arayegera arayibaza ati je ndashobora kukwemerera tukabana ngaha atariko ntuzondya je nzogwa ico ushaka inyama nzokoma ndaziguha ariko ndashaka nawe ntuze wigera undya. Yango iravyemera barabana imisi itari mike ayiha inyama ayigaburira. Haheze imisi ayisaba ko vyoja gutembera. Aragenda gutembera bariko baragenda aheze nk'umwanya yango irasonza imusaba inyama aca arayiha. Barabandanya baratembera hama yango isubira kumusaba izindi nyama arayiha ariko n'ubundi ntibaribwo bashikewe kubera yafise umugambi wo gutera ibwami. Niko kuguma bagenda za nyama zirahera ariko yango ikimusaba kandi izindi nyama kubera zari zaheze yaciye yigira inama yo kubanza gukatira muhira aho yahoraba aca yibagira ikimasa arayiha irarya. Bukeye baca babandanya asubira kuyibwira ati baje gutembera. Baragenda aca yerekeza n'ibwami. Ashitse ibwami niko kumwakira bamubona ajazanye n'ingwe ibona. Abo kukirimba baratangara baca bagenda bariruka babwira umwami baterega wa mugabo watuma yangwe yayizanye kandi yayizanye ibona. Umwami aratangara cyane niko kuca sohoka acatanga itegeko kuko uwo muhungu
arakura kubera icyo yari yamusavye yari yakizanye. Ariko wa muhungu kubera yaguma yiyumvira ubukene buri muhira, siwe yamubwiye batahe, aramugondoza aranka, aramubwira ati urya je ntako nagize nakwitangiye, mbere novuga ko nagucunguye, ariko raburase ko dutaha, ati ndashaka uze dutahe. Umuhungu ariyumvira ati ku bukene buri muhira, ati je sintaha, ivyo umwami yavuze je vyose ndavyemeye jewe, je guma ngaha. Se wiwe acarabireka aritahira. Haheze kabiri Ntabarigwa abona abantu baje bamugana bamubwira ko umwami nyene amerewe nabi, ko yo baritegura umwanya n'umwanya ashobora gupfa. Ntabarigwa atangura kwanka ati ivyo ntibibaho. Ariko nyene ubuzima bw'umwami buguma bwanka birangira atanze. Baca baja kuzana Ntabarigwa, uko icyageze nyene cyavuga bamubanza munsi akomeye, sije ntwahera Ntabarigwa yagize umunoho mwinshi. Murakoze. W'ivyo kurya n'ivyo kubaho neza, yibagira ko ikintu ciza arico we wirondereye. Ntabarigwa yumvise ko azobaho neza atanga uvu nyinshi ariko aratanga, vyarase neza ko yova ibwami nubwo yabona ko bamaze kumucungura. Itegeko ryari rihari ryari ryoroshe kubera bari bavuze ko uwo muntu azobanzwa Musa akomeye imbere yuko bahamba umwami. Ariko Ntabarigwa kubera indambi n'intuzeye n'umunoho mwinshi vyarase ko ava ibwami. Vyiza ende canke kugira umunoho. Uyu mugani kandi urigisha ko dukwiye kumvira cyane cyane iyo umuntu yadukore cyiza tukabibona, tukabona ko umuntu yatwitangiye, kubw'ivyo tukamenya kubahiriza no kubaha icyo atubwiye. Kubera ngo aragoze yarase kumvira se wiwe kandi Ntabarigwa yarase kumvira se wiwe kandi yamaze kumukorera ivyankenerwa byose kugira ave ibwami, ko yarase kumwumvira. Kandi barakunda kuvuga ko dukwiye kumvira abavyeyi, ariko umwana Ntabarigwa yarase kumvira umuvyeyi wiwe kandi atari yakoze. Ikindi nacyo baratwigisha ko mu kugira dukora ikintu dukwiye kwiyumvira. Ntabarigwa ntigeze yiyumvira ku ngaruka mbi zizoza niyo hagera kwisango umwami agatanga. Barayimubwira kenshi aranka kuvyemera, ariko umwami hageze ko atanga niho atangura kwiyumvira kungene yohunga, ariko atanga kumva babaye, ariko biranka kubera ari yamaze gufata ingingo yo kugumayo. Muri make rero si vyiza gufata ingingo utabanje kwiyumvira ingaruka y'iyo ngingo ugira ufate. Amashi ndababarire ngayo amashi ndababarire, ngibi ibintu byakomeye, ngibi ibintu murabibona ngo nukuri kose bivyiza amashi ndababarire ngurumva gutambasha